Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nko mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Kenya no muri Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru aba ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'indero, hoba mu gisata ca politike, hoba mu gisata c'agateka ka zina muntu, hoba mu gisata c'amagara, hoba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, hose turayabakusanyiriza hama tukayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Abakozi ba leta ntibemera ugushirwa mu zabukuru ku nguvu ku myaka 60, aho ni mu gihugu c'Uburundi nyene. Amasendika y'abigisha n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi bariyamiriza ingingo yo kurungika abakozi ba leta mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 60. Babona ko hari ukwirukanwa hadakurikijwe amategeko, basaba ifutwa ry'iyo ngingo. Ikete ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu ryo kuwa 29 Ruheshi rimenyesha abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu ko bategerezwa kuja mu karuhuko k'izabukuru kubera imyaka kuwa 30 Ruheshi uwo mwaka turimwo. Mw'itangazo ryo kuwa 4 Mukakaro, urunani rw'amasendika akorera mu gisata c'amagara y'abantu rumenyesha ko iyo ngingo ihonyanga amategeko y'igihugu na mpuzamakungu avuga ko umwaka wo kuja mu zabukuru ari ku myaka 65, rugasaba ifutwa ry'iyo ngingo. FNSS irababazwa no kubona umushikiranganji abajejwe hashira mu ngiro ingingo ya leta atansiguro canke kugabisha. FNSS ikaba isaba leta guhagarika iyo ngingo idakurikije amategeko. Mu bisanzwe kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru bitegerezwa gutangazwa n'imiburiburi umwaka umwe imbere yaho, niko bishimangirwa na Merance Hakizimana arongoye urwo runani. Arababazwa n'ukuntu iyo ngingo yatangajwe mu kivunga ata kete rya buri muntu ryandikiwe abakozi ba leta biraba. Ni nk'uko boba ari abasuma, inkozi z'ikibi zo kwirukana mu kazi kugira ngo ntibanduze abandi. Uko akaba ariko uwarongoye sendika abandanya asigura. Abigisha nabo nyene bari mu mubabaro. Ni nako bimeze mu runani rw'amasendika y'abigisha. Dufise abigisha hafi 2937 bazoja mu zabukuru. Ikibabaje nuko muri bo hari abatari bwashikane iyo myaka. Uko akaba ariko Emmanuel Mashandari, icegera c'uwurongoye Kosesona, agaragaza umubabaro. Arababazwa nuko hari abakozi ba leta bari bafashe amadeni mu mabanki batazi ko bigiye guhinduka. Urunani rw'amasendika mu Burundi ruhamagarira leta kubahiriza amategeko ahari. Uwurongoye Kosibu Celestin Nsavyimana amenyesha ko umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro utegerezwa gufata mu minwe ico kibazo mu kwirinda akarenganyo gashobora gukorwa ku buzima bw'abakozi ba leta bivuye kuri iyo ngingo yuzuye utunenge. Ikete ryavuye mu biro vy'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ryemeza riti iyo ngingo ni ntabanduka. N'abakozi ba leta bari banditse amakete yo gusaba kongerwa imyaka yo gukora. Imbere y'iyi ngingo ibisabo vyabo bikaba vyari vyemewe, bazokwanyirwa. Uko akaba ariko inama nshikiranganji yaruciye. Nayo mu bindi kandi mu yariko aravurwa mu gisata c'umutekano kandi nuko mu ntara ya Cibitoke abantu 5 bitwaje ibigwanisho b'Abanyarwanda bishwe mu ntambara zabahuje n'abasirikare b'u Burundi mu kibira. Umuhindo w'ibikoho bikomakomeye warumvikanye kuva ku munsi wa gatanu uheze mw'ishamba cimeza rya Kibira ku mitumba ya Gasenyi na Gafumbegeti muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ku bw'abasirikare bacumbitse muri ico kibira, abaroberi 5 b'Abanyarwanda barishwe. Abanyagihugu begereye iyo mitumba bakaba bavuga ko bafise ubwoba, bagasaba ko umutekano ucungerwa gusumba. Intwazangabo nkuru ijejwe ibikorwa vya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana irahumuriza. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi, ku bw'amasoko mu vy'umutekano,
Mu gihe bariko barakizura mu kibira, abasirikare b'u Burundi barugururiye umuriro ku murwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wimba ubutari mu kinyegero mu kibira. Batanu muri bo barishwe, abandi bane barakomeretswa cane. Abo bakomeretse baramenyekanye. Ni abantu bitwaje ibigwanisho bavuga Ikinyarwanda bamaze imyaka myinshi bacumbitse muri ako gace. Bahambwe muri iryo shamba kuri uwu wa mbere. Abakomeretse bariko bavurirwa muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubudandaji. Hagati y'umuhingamo wo kuri uwu wa mbere, ikiziga c'umusirikare w'u Burundi caratowe muri ico kibanza nyene hamwe n'abandi basirikare babiri bakomeretse. Baciye bajanwa i Bujumbura. Amakuru twakuye muri ako karere akaba avuga ko uwo murwi wihaye kwimba inzahabu mu kinyegero no kudandaza imbaho zivuye mu biti vyo muri iryo shamba. Ivyo bikoho vyasiranye vyarateye ubwoba abanyagihugu baba ku nkengera y'ikibira. Ni nyuma yaho umurwi witwaje ibirwanisho wa FRN uvugiwe ko uri muri iryo shamba inyuma y'amezi arenga 4 y'agahengwe. Imwe mu ntwazangabo nkuru ijejwe ibikorwa vya gisirikare irahumuriza abanyagihugu kubwiwe umutekano urakwiye mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana, ariko haragabisha ko ata muntu n'umwe yemerewe kwinjira muri iryo shamba no gukorerayo ibikorwa ivyo ari vyo vyose, kuko yohava yitiranwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Nayo mu ntara ya Rumonge kandi hari umugore yahagaritswe kubera yacumise umugabo wiwe. Hari umugore w'imyaka iri muri 30 yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Rumonge ku musozi wa Mugomere mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Amakuru ava mu bajejwe intwaro avuga ko uwo mugore azira kuba yacumise umugabo wiwe. Ivyo bapfa bikaba ari ibijanye n'urugo bubatse, nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Uwagiriwe nabi yaciye ajanwa ku bitaro vy'iyo ntara. Ivyo bikibaye mw'ijoro ryo kuwa Mungu nyene. Uwo mugabo yarabanye nabi n'umugore wiwe, yarahejeje guhana abana igihe yaca akomeretswa n'umugore. Uwo mugore akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi caho. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mw'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania hariko haravurwa amakuba y'abarundi basubira mu buhungiro. Uburongozi bw'ikambi ya Nduta mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania buriko burandika abana batagira ababaraba. Ni mu gihe babayeho nabi kubera ko batazwi kugira ngo baronke imfashanyo bava mu miryango yasubiye mu buhungiro. Benshi mu bana batagira uwubaraba mw'ikambi ya Nduta ni abagarutse mu bari baratahutse. Mu bisanzwe abo bana baba ku nshuti canke ku bisanira. Abavyeyi babo batinya gutahukanwa ku nguvu bagaca baja gusembera mu bigwati biri hafi y'ikambi. Uko akaba ariko bisigurwa n'impunzi. Abo bana babayeho nabi cane. Akarorero ni umusaza w'imyaka iri muri 80 atunze abuzukuru. Mba ngaha mw'ikambi ndi kumwe n'abuzukuru banje bafise imyaka iri hagati y'8 na 14. Abavyeyi babo ntibakiriwe mw'ikambi baca baja gupanga akazu hanze y'ikambi. Uko akaba ariko yavuze, mugabo akanga ko izina ryiwe rivugwa ku mvo z'umutekano wiwe. Mu gihe kubagaburira ari amananiza, kubarihira amashure biza vyunyura kubera ko badasanzwe banditswe mu mpunzi. Dusangira utwo mpabwa na HCR kandi ababanyi barazi ko bari ngaha baramfasha bakampako. Naragerageje kudodora muri HCR n'ayandi mashirahamwe mugabo ntaco naronse. Uko akaba ariko avuga ababaye. Muri iryo yandikwa rishasha abo bana biwe barashikiriwe, mugabo uwo mutamakazi nta cizere afise. Sinibaza ko bizoshika, mugabo reka twizere ko batazohava batahukanwa ku nguvu nk'uko bigendera abakuze. Nipfuza ko bokwandikwa mu mpunzi kugira ngo baronke imfashanyo. Uko akaba ariko avuga asemerera. Ntituramenya igitigiri c'abana basizwe n'abavyeyi babo, mugabo baharurwa mu majana. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Tanzania nicakira abarundi bagarutse mu buhungiro. Bakihashitse baca bajanwa ku rubibi. Aha benshi mu basaba ubuhungiro baba ku bagenzi babo mu mpisho. Bica bigorana kuronka utwo bafungura canke kwivuza. Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi. Babona ko hari uguhonyanga agateka k'impunzi n'abasaba ubuhungiro. Dufata akarorero k'uyu mugore n'umugabo wiwe batahutse mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Bagishitse baca baratotezwa.
barara amajoro mw'ishamba bahava barashika mw'ikambi ya Nduta kuko hariyo yonyene bazi kubera ko bahabaye imyaka 5 gusa guca ubirukana uba ubahohoteye kandi niho nyangwa ry'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'1951 agenga ugukingira abasaba ubuhungiro bikavugwa n'umwe mu baremesha kiyago akerebutse aba mw'ikambi ya Nduta ababajwe no kubona HCR ataco iriko irakora kandi Tanzania iriko igirira ubunyamaswa impunzi z'abarundi womenya ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi ibihumbi 76 zizwi na HCR